ndabaramukije bakunzi mwese bino mbonesha kure BTV ndabaramukije aho muri ko muradukurikiranira hose ni ca kiganiro canyu nawe birakuraba muri nawe birakuraba tuvugamwe kenshi bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ari byo twita santé sexuelle et reproductive tukavugamwe n'ivy'ukuntu bashobora kuganywa amabi afate ku gitsina ariyo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi mwese murazi ko turi muri ya Miss 16 ariyo bita 16 jours d'activisme aho amashirahamwe menshi akora mu by'agateka kazina muntu akora novuga nti ku muvuduko udasanzwe kugira ngo ashobore guhimiriza abene gihugu bose aho bari kugira ngo umwe wese ashobore kumenya ko afise uruhara mu gukinga ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi muri kumwe naje kuri micro na Ndikumana mediatrice ariko nkuko mubibona nabwo ndije nyene ndi kumwe n'umutumire hano twatumiye ashobora kudutera iteka hano muri studio za BTV reka nshobore kumuha ikaze ndamuramutse yongera yidondora kugira ngo dushobore gutangura ikiganiro muzi uwo muriko murayaga n'amahoro amahoro cyane ego mwoba mwitwa bande mbega muva mwishira hamwe iriye ku mazina nitwa Ciza Charles nkabasanzwe ndongo ishira hamwe nkanareserukira imbere y'amategeko y'abatwa Abdiav mu gifaransa ni Action Batwa pour le développement intégral et l'assistance aux vulnérables. Ego mbese Charles mbega ishira hamwe Abdiav y'abatwa ryatanguye ryari ni iki catumye mushiraho iryo shira hamwe Abdiav? Ishira hamwe y'abatwa ryatanguye mu 2020 ryemerewe mu kwezi kwa kane itarike 13 hama icatumye dushinga ishira hamwe twatanguranye n'ibikorwa by'urukundo dutangura gukora nk'aba volontaire mu mugambi twari twise Edere Batwa à l'école aho twashoboye gufasha ibishoboka kugira ngo dushobore gushigikira abana b'abatwa n'abana batishoboye mu gihe bari ku mashure ariko aho nyene twarashoboye gukora ibishoboka no kuza turagira ico duterereye abandi ari ugize mariage tukaja kumuraba ari wagize akagorane tukaja kumuraba uwogira icaraba yo caraba nko ku rubuga gwitwa Edere Batwa à l'école ucu usanga ko ibikorwa byabyaye iryo shira hamwe. Ego ubu rero kwiryo shira hamwe ryakuze rigatangura gukora ibikorwa bitandukanye mbega ubu uya mwishira hamwe Abdiav nibihe bikorwa no bwati muri ko murakora mbega ibikorwa mukora ni bifasha batwa gusa canke bifasha abene gihugu muri rusangi bose? Bo twebwe ibikorwa turiko turakora uyu munsi ni ibikorwa bitari bike hari ivyo tumaze gushika ko nivyo tutarashika ko muga tubona ko biri mu nteguro ivyo twokwita muri plan d'action rero ivyo dusanzwe dukoreramwo nibijanye n'indero nibijanye n'ivy'agateka kazina muntu ibijanye no gukingira ibidukikije ibijanye n'ibikorwa vyo kwiteza imbere ivyo twokwita les activités génératrices de revenus ibijanye ibikorwa vy'imyuga ivyo twashize mu gisata ca art et artisanat n'ibindi bikorwa bijanye no gushigikirana kugira ngo dushobore gushikira abatari bake. Ego mbega mushingana Charles turi muri no Miss 16 yahariwe ibikorwa muri 16 jours d'activisme mbega muri Abdiav nibihe ibikorwa muri kumurakora muri no Miss 16 bikorwa muri no Miss 16 ku bya 16 jours d'activisme ivyo turiko turakora nihimiriza na cane cane biciye ku maradiyo atandukanye abatari bake bamaze imisi babikurikirana hama no gushikira abandi mu kuja kubigisha ingene bo kwifata mu bihe vyabo kugira ngo bashobore gukingira agateka kabo bonyene no kugira ngo twigishe n'abandi bashobora kugira ico bokora kugira ngo bakingira abandi mu kugira ngo ntihagire abahohoterwa na cane cane turavye ibijanye n'amabafatiye ku bakenyezi n'abigeme aho usanga ariko baratotezwa ku mwanya natwe rero twifadikanije n'abandi mu kwifatanya mu ntumbero kugira ngo dushobore kugira ico twokora hama dukinge ibijanye n'amabafatiye ku bakenyezi n'abigeme na nabwo dusanzwe turifise n'igisata kijanye n'ivy'agateka kazina muntu. Ego Charles muri kino kiganiro nawe birakuraba nkuko imisi 16 y'ibikorwa muri 16 jours d'activisme eka no muri kino kiganiro nawe birakuraba ntabwo duhengeshanya no bwati guhimiriza
abenegihugu kugira ngo bose bamenye ko bafise uruhara mu gukinga ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Rero igihe kenshi turagaruka tugasigura tukavuga ayo mabi afate ku gitsina nayahe kugira ngo by'ukuri abantu bose bashobore kuyumva, kuko hariho benshi bakorerwa ayo mabi ntibamenye ko bakorerwa ayo mabi, canke ntibashobore kumenya aho bitura, canke ntibashobore kumenya uko bobigenza mu gihe bashoboye gukorerwa ayo mabi, canke ugasanga ababikora bariko babandanya babikora kumbure kubera ko badahanwa bivuye kuri abo babikore, ugasanga ntabwo baheza ngo badome ko urutoki abo baba bakoze ayo mabi afate ku gitsina. Ego Charles, woshaka kuducira amayange amabi afate ku gitsina naya? Bo kubwiwanje n'ivyo tumaze kubona canke tumaze kumva, amabi afatiye ku gitsina arafatiye ku bintu vyinshi. Hariho amabi afatiye ku gitsina aya yo gufata umuntu ku nguvu, yaba umwigeme agafata umusore ku nguvu canke umugabo ku nguvu, yaba umugabo canke umuhungu nawe nyene agafata umukenyezi canke umwigeme ku nguvu, ugaca usanga ibintu bihereye hariya. Ayandi mabi afatiye ku gitsina ni aya mabi usanga abubakanye usanga bafatana ukutariko, bakibagira icatumye bubakana, ugasanga umwe ashize ku ruwundi, uwundi agashira ku ruwundi, hama ugaca usanga habaye kurenga ibigo. Kuko iyo amaze kurenga ibigo bica bishika, ugaca usanga umuntu ariko azana ingwara zitandukanye, canke umugabo avuye muhira agaca atangura gutoteza umugabo mu buryo butandukanye, ugaca usanga biriko bikwega bivanye n'izindi nzira wagiye uracamo. Ayandi mabi afatiye ku gitsina ni aya mabi dusanzwe tuvuga, aho usanga umuntu yituye ubutungane canke akitura abantu kanaka, imbere yuko bamutunganiriza babanza kumusaba ibijanye n'ingene bohuza igitsina n'abandi, bigaca bituma naho nyene umuntu usanga yagize. Ayandi mabi afatiye ku gitsina naya usanga hariho abahagarara ku mabarabara, abo twokwita mu ijambo rimwe abamaraya, usanga bahagarara ku mabarabara, ugasanga bakweze abana bariya, hama ugaca usanga vyabaye ngombwa ko bagira gute, bakora ibintu bitandukanye. Bisigura ko rero bajya badandaza imibiri yabo nabo bari mu bakora amabi afatiye ku gitsina, bayakorera abagabo, biba vyagenze gute? Bo je ndakunda kuzita kari amabi afatiye ku gitsina, kuko igituma ari amabi afatiye ku gitsina, ubwa mbere babanza kwambara uko bishakiye kugira ngo babashime. Ico gihe umugabo yariko arafata inzira, ariko aragenda iyaja, arata intumbero kubera ivyo abonye, ukisanga arikaza kuzana amafaranga, hama akinjira ahantu, mbere ugasanga no kwibwa aribwe. Iyo rero bishitse akibwa canke ugasanga birashitse agafatwa, ivyo vyose bari amabi afatiye ku gitsina, aba akozwe n'umukobwa bitari bikwiye canke umumama bitari bikwiye kuba, kuko nimba uriko uragenda ahantu ukaraba kote, ico gihe urinze uraba ibintu bikagusamaza, navyo nyene turashobora kuvyita amabi afatiye ku gitsina. None ko tuzi ko amabi afatiye ku gitsina ari amabi akorerwa umuntu igihe uyo muntu atabishatse, atagushaka kwe kurimo, ariko nimba urya muntu atandaza umubiri urya mukobwa ari hajya, ugasanga umugabo kumbura aramuravye, aramushimye, wenyene aragiye, nta gahato kabayemwo, nta nguvu zabayemwo, mbega uyu muntu adandaza umubiri we bayakoreye, yamukoreye amabi amenze gute umugabo? Bo amaba yamukoreye uko bimeze, amaba yamukoreye twavuze ko umukobwa arambara uko yishakiye, bimwe bita mamini mu gifaransa. Hama umugabo ariko aragenda arata intumbero mu vyo yarimo, akisanga ariko aribaza nokora iki kugira ngo uriya ndamushikire, bimeze gute, uko nuku ehera bingena ameze, akisanga yabigiyemwo. Akenshi rero yabigiyemwo usanga bamwivye rimwe na rimwe. Nico gituma ndavyita mabi, kuko urumva amaba mubayeko baramwivye kubera ukuntu yasamajwe n'ukuntu umuntu yambaye, hama aja mu rukundo rutari dutegekanijwe, kandi ubwo kumbura arafise umugenzi muhira, ariko vyashitse aciye avyinjiramwo n'ivyiwe biragize. Ikindi naco cyangwa ugasanga barabafashe, ugasanga barabafashe, bamaze kubafata nka polisi bafashe, urumva ico gihe bakamushirako minote, urumva yo bisha bicika mabi, yakwezwe n'inyambaro y'umuntu,
hamaje nkaca mbona karama bafatiye ku gitsina. Bisigura ko uko umwigeme canke umukenyezi ashobora gukorerwa mabi afate ku gitsina niko n'umugabo ashoboye kuyakorerwa cane gose. Ego mbega Charles, abakenyezi canke abigeme babatwa kenshi n'ayahe mabi bakunda gukorerwa igihe babituye, n'ayahe mabi mukunda kumva baba bakorerwa? Bo abigeme canke abakenyezi babatwa amabi bakunda gukorerwa ni nk'ayabandi bakorerwa. Ni kuvuga amabi ya mbere batangura gukorerwa duciye mu batwa nyene ubwabo hagati yabo, haraba kubakana bidaciye mu mategeko, ugaca usanga umugabo aciye atora aciye aja gutwara abandi bagore, ugasanga agiye kugira abagore babiri canke batatu canke barenga, babatwa nyene canke n'abandi. Hama ikindi naco ugasanga abakenyezi bakoreshwa ibintu ku nguvu kubera ukutamenya, bivanye nuko atahuye n'inyigisho. Ivyo vyose bigaca bituma umukenyezi aca agira ubuzima bubi, ugasanga ntameze neza nk'abandi kandi yategerezwa kuba afise ubuzima bwiza kubera ingene ariko arafatwa. Mbega ko Abyabe muvuga ko ari ishirahamwe ry'abatwa gusa, mbega n'abakenyezi canke abigeme b'abatwa gusa bahora baza kubitura kugira ngo mu gihe bakorewe ayo mabi kugira ngo mushobore kugira ico mubafashije, canke n'abigeme n'abakenyezi bose hamwe muri rusangi atakuvuga ngo bana bato canke abasabato? Bo twebwe mwishirahamwe Abudiave ni ishirahamwe novuga mu gifaransa rivisa integration sociale. Ntitwiyumvira abatwa gusa, kuko tugishinga ishirahamwe twatanguranye n'ibikorwa by'urukundo twabibabwiye, n'ingene twarishinze wasanga bariko baradufasha ivyo bikorwa by'urukundo atari n'abatwa. Rero twisanga turiko twiyumvira kugira ishirahamwe bivanye n'impanuro twagiye turakura ahantu hatandukanye, kuko ibikorwa twakora wasanga dusaba n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bakadushigikira, nubwo twari aba volontaire. Mu nyuma niho baza kuduhanura ati byiza mugira ishirahamwe kugira ngo ibikorwa byanyu bihave bikomere. Rero twe ntidukorera ku batwa gusa, aho kuko ubuzima ni katihabwa, turakora no ku bandi, aho bishoboka turakorera ku bandi, kuko twege dukontribuwa ku batwa, tugakontribuwa no mu kibano aho abandi bari, kuko twisunze ko n'ahari abatwa usanga hariho n'abandi babana, iyo bishitse bafasha abatwa bagafasha n'abatarabatwa. Natwe twiyumviye ko twogira ikintu cokora ibishoboka kugira ngo no mu kibana aho turi dushobore kugira ico twofasha. Rero tugize Imana tukagira ico turonka, dushigikira abari bo bose tubona bameze nk'abatwa, kuko abatwa barakenye, hariho n'abandi bantu atari abatwa bakenye. Iyo bishitse rero tukiyumvira kugira ico dukoze, turashobora kuraba n'ibitigiri dushobora gushigikira kugira ngo dukwize iyo integration twavuze sociale. Charles, mbega ntimwibaza ko ukutadoma ko urutoki abo bakora ayo mabi ko ari byo bituma amabi agwirirana rwose? Mbega muravye muri iyo myaka iheze ukaraba no muri kino gihe, murabona ko by'ukuri urugezo rwo bakora ayo mabi afatiye ku gitsina bakorera abo bakora amabi abigeme n'abakenyezi, mbega guba gwarongerekanye canke guba gwaragabanutse? Bo je novuga ko gwagabanutse bivanye na kahise k'igihugu cy'u Burundi, kuko ubwa mbere abantu baragenda mu kutamenya, muga harabaye igwirirana ry'amashirahamwe atandukanye, amashirahamwe y'abatwa, amashirahamwe atari y'abatwa, amashirahamwe aharaniriza agateka kazi na muntu, amashirahamwe yigisha n'ibindi bintu bitandukanye, aho uca usanga ugwaruka niko nkunda gushimikirako, aho uca usanga ugwaruka uyu munsi gwijukira ibikorwa vy'iterambere, uretse ko kubatwa gusa hakiri vya bintu twokwita ikumira bifatiye ku vy'iterambere, kuko abatwa ntibakunda kubashira mu bintu ariko byari bikwiye ko babikora. Mbega ntibabashiramo canke nibo bikumira bakishimira? Bo sinigera mvuga ko bikumira, ahubwo ntibibukwa bivanye n'aho baba, ugasanga bibagiwe, kuko abatwa bari n'abantu bakunda kuba bari ku misozi cane cane. Iyo ugiye mu ntara za ruguru ubasanga ahantu ku misozi hari amabuye babashize ku isi itari ndimwa, rero bigaca bituma usanga babo kwa bonyene, bigaca bituma n'imico n'imigenzo yabo
iguma ari yayindi idahinduka. Twese hamwe tugire uruhara mu kurwanya ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Rero urabona ko muri kino gihe nkuko narimbagije mushinga nahe Charles, by'ukuri urabona ko muri kino gihe ukugwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi biri ku rugezo novuga ati rukomeye cyane gusumba muri iyo myaka iheze, kukuntu rero ubu uya abantu bariko barijukira, abene gihugu bariko barijukira kugwanya ayo mabi, biriko biratuma n'abakora ayo mabi novuga ntibashobora kugabanuka. Ego mushinga nahe Charles, reka dusubire ku kiyago twariko kibazona n'ababajije, mbega ntimwibaza ko ukutadoma ko urutoki muravye muri ico gihe muri iyo myaka iheze, mbega ubu uya amabi afate ku gitsina mwobiha ikibanza ikihe muri kino gihugu cacu? Jewe kubijanye na kahise, ivyo ndiko ndavuga, turavye kahise ubu hoba hariho itandukaniro, kuko uyu munsi umuntu arashobora kuvuga ukuri kumurimwo atabwoba afise kugira ngo ubuzima bwe bushobore gukingirwa. Nico gituma kandi ikindi naco umuntu arashobora kuvuga ingorane afise canke zamubayeko kugira ngo ashobore kwitura ubutungane butunganirize uwahohotewe. Rero novuga ko urugero ubu biriko ivyo guhohotera abantu bigatuma tuvuga ko hari amabi afatiye ku bakenyezi, ubu novuga ko hari ihinduka tugeranije n'imyaka iheze. Mbega musanze mukorera mu kibano, musanze mukorera novuga ati mu banyagihugu hagati, mbega ugiye kuraba mu kibano urabona vy'ukuri ko abanyagihugu batahura ivyo ari vyo amabi afatiye ku gitsina? Murabona ko vy'ukuri batahura ko nabo nyene bafise uruhara mu kugwanya ayo mabi? Twebwe kubijanye n'abatwa haracariho urugamba rwo kubitahura, ariko twarihaye ihangiro kuko biri mu vyatumye tugira n'ishirahamwe kugira ngo nabo bahimirizwe umwanya ku mwanya. Rero uretse ko duhura n'intambamyi z'uburyo, ariko aho tumaze guca uyu munsi umuntu ntiyemera yuko ashobora guhohoterwa uko nyene. Hari aho yitura ishirahamwe, hari aho twakira amatelefone, hari aho dukoresha abaduserukira hagati mu gihugu ku ntara, bigatuma abantu bashobora kumenya iyo bashobora kuva n'iyo bashobora kuja. Ego mbega igihe umuntu yakoreye amabi afatiye ku gitsina igihe gitiye ubutungane vy'ukuri murabona ko yumvirizwa kandi agatunganirizwa neza? Iyo bishitse umuntu arumvirizwa, ariko hari naho usanga bidakunda ko yumvirizwa ugasanga aratotejwe. Nkubu ndashobora gutanga akarorero, turafise umuntu afungiwe mu Mpimba yo ngahi Bujumbura, bagirije viole kubera yaravuye ahantu, yari umusoda, yaravuye muri Somali, yaraje afise uburyo. Uyu munsi aramaze imyaka irenga 10 mu gasho, kandi mu bijanye n'ukuntu yagiye araca mu buzima butandukanye, twasanze iyo bari kararengana n'inzira karengane. Rero gushika ubu hari aho usanga dosiye yiwe yazimiye, hari aho usanga vyagenze gute, ubundi mwanya bakayitora, ubundi mwanya ikazimira. Amaze igihe kirekire mu gasho, ako n'akarero ntanze kama bafatiye ku gitsina k'umuntu w'iwacu afunzwe, kandi gushika n'uyu munsi amaze igihe kirekire bitumvikana mu karenganya ariko agirirwa. Rero aho usanga vyoba vyiza bafashije, ko navuze ati mu myaka yahera hariho itandukaniro, ariko ubu abantu barumvirizwa bikagenda neza. Iyo yituye ubutungane, ariko atabwituye kubera ukutamenya naho uca wumva ko dukeneye kubandanya tugira ihimiriza n'inyigisho nyinshi. Ego rero nkuko turi mu minsi 16 y'ibikorwa muri ce jour d'activisme, mbega nakahe kajambo woshobora novuga ati kubwira abene igihugu muri rusange, mbese n'amashirahamwe asanzwe akora mu vy'agateka kazina muntu? Nogira ico akamonotera na cane cane muri iyi minsi 16 yahariwe iki gikorwa, nuko twobandanya duhimiriza naho iyi minsi izoba yaheze, twobandanya dukora ibikorwa vyo guhimiriza bene gihugu tutaravye uyu canke uriya. Ndifuza yuko aho tugeze twokwigisha cane ibijanye n'aya mabi afatiye ku gitsina canke amabakorerwa abakenyezi n'abigeme, kugira ngo habihinduka ridasanzwe. Hama ikindi ni ugutera intege amashirahamwe, natwe twitera intege dushobore gushigikirana hagati yacu, kuko igikorwa dufise ntigisanzwe.
ni igikorwa gisaba ubwitange bwinshi, aho ishirahamwe ryo kwikora ku rindi bakaza tukungura unani kugira ngo dushobore gukorana inguvu twese, hama ayo mabi aranduranwe n'imizi mu gihugu cacu. Ego mbega ibi bikorwa kuko muri kino gihe muri no 16 haribonekeza ko amashirahamwe menshi vy'ukuri yahagurutse ku muvuduko udasanzwe. Mbega ko amabi afate ku gitsina asanzwe ari amabi akugwa misi yose, atari amavuga ati akugwa ngo kino gihe canke kazosubira kino gihe, ariko ni ibintu biba mu buzima bwa misi yose. Mbega ntimwibaza ko mu gihe mwogumana iyo muvuduko nyene misi yose mubikora, ntimwibaza ko vyotuma ayo mabi afate ku gitsina agabanuka canke bihera ugazosanga mu myaka iza muri kino gihugu tubaye mu gihugu kitagiramwo amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi? Twifuza kugira inguvu no kugira umwete, biri mu byo twifuza kugira ngo dushobore guhagararira agateka kazina muntu mu mpande zose, hama ejo ibintu bihinduke, uwakora ibijanye n'ivyo vy'amabi afatiye ku gitsina canke byo guhohotera abantu batandukanye bihagarare, hejo umwigeme n'umuhungu bashobora guhura bagaca mu mategeko, kuko nivyo twifuza. Ejo wisange hari ingo zitunganye, hari ingo ziyubatse neza, gutyo vyotuma haba ihinduka. Ego turangiza rero mu ishinga na Charles, kumbure hari abantu benshi bashoboye kutwumviriza, kumbure bavuga ati turashoboye kubitura, mbega bo basanga hehe, mukorera hehe, mbega hari imbuga ngurukana bumenyi mukoresha? Ege turakoresha imbuga ngurukana bumenyi, ni ukuvuga turakoresha cyane page ya Facebook, wandika Abdiave, ushaka n'amanimero ya telefone urayasangako, hama aho dusanzwe dukorera naho ni mu kigo ca Mize Viva ya Bujumbura, aho barashobora kutwitura, hama nako tukagira ico dufasha mu kugira ngo twereke umwe yashobora kuja kugira ngo ibikorwa bishishikare kugenda neza. Ego nkuko rero kino kiganiro cacu cyitwa nawe birakuraba, nawe birakuraba, kugira ngo ushobore kugwanya ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi, kugira ngo mu myaka iza nkuko umushinga na Charles mu myaka iri imbere tuzoshobore kuba mu gihugu kitagiramwo amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Rero twese hamwe, abene gihugu twese hamwe, mu gihe tugiye hamwe vy'ukuri tukagwanya ayo mabi, canke mu gihe hagize uwukora ayo mabi akadomwa k'urutoki akandi agahanwa vy'ukuri bico mategeko, bizotuma ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi ashobora kurangira. Ariko ikindi naco n'abigeme n'abakenyezi mutegeza gutahura ko mufise uruhara rukomeye cane mu gukinga ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Mufise uruhara rukomeye cane, kuko igihe novuga ati mumenye ko vy'ukuri mufise uruhara, bizotuma nabo bakora ayo mabi bashobora kubihagarika. Igihe mukorewe ayo mabi mukadoma k'urutoki abo babisha, bizotuma nabo bakora ayo mabi bashobora kubihagarika, kuko hariho abakenyezi benshi bakorerwa ayo mabi canke abigeme bakaba badashikaho vy'ukuri badoma urutoki abo babisha bakushobora bakora ayo mabi. Rero ni vyiza ko igihe wakorewe ayo mabi, ni vyiza ko udoma k'urutoki uwo yashoboye gukora ayo mabi kugira ngo ashobore guhanwa, maze bishobore kubera akarorero n'uyo kumbure afise ku gatima ko kubikora, kumbure atarabikora ariko afise ku gatima, kugira ngo nawe nyene ashobore kubihagarika. Gutyo ukadosanga mu myaka iza dushoboye kuba mu Burundi butagiramwo amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Mwashoboye kumva ivyo umushinga na Charles aserukira imbere y'amategeko ishiramwe Abdiave ry'abatwa, ntabwo bafasha abatwa gusa, kuko se abatwa gusa bakorerwa ayo mabi, ariko n'umwene gihugu wese muri rusange. Kandi amabi afataye gitsina, mwumvise ko atari amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi gusa, nkuko benshi basanzwe bavyibaza, basanzwe bavyumvira, bumvise amabi afataye gitsina bumva umenga na amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi gusa, ariko mwumvise n'umushinga na Charles yabivuze ko akorerwa n'abagabo. N'abagabo rero barakorerwa ayo mabi afatiye ku gitsina, bisigura ko nawo mugabo igihe akorewe ayo mabi, vuga uyo yagukoreye. Kumbure n'umukenyezi wawe, abagabo benshi bakorewe amabi ntibashikaho babivuga, kumbure kubera gutinya, kumbure kubera imigenzo, bavuga ati mu gihe mvuze ko umukenyezi wanje kumbure anturubika canke mfatuku, abandi bagabo bavuga ati ni kuwe nturi umugabo, ukaje usanga vy'ukuri abaye muri ako kabonga. Hariho n'abagabo bapfa kuko badashikaho bavuga vy'ukuri ukuntu babayeho amabi bariko barakorerwa. Rero kugira ngo umuti wa byose ni ukudoma k'urutoki
abo babisha bakora ayo mabi, yaba umugabo yaba umuhungu yaba umukenyezi canke umukobwa, eka umuntu wese arashoboye gukora ayo mabi, bisigura ko uyo yakoze ategereza by'ukuri guhanwa kugira ngo bishobore kubera akarero abandi bafise ako gatima. Rero turabashimiye kuri mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro cacu, twizera ko by'ukuri hari inyigisho mwakuyemwo kandi ko namwe bwe nyene mugiye gufata iya mbere twese hamwe kugira ngo dushobore kugwanyiriza hamwe ayo mabi akoregwa abigeme n'abakenyezi. Charles, ndagushimiye kuba washoboye kwita ubutumire bwacu hano kuri BTV kugira ngo by'ukuri mushobore kuza kutubwira ukuntu abene gihugu twese muri rusange dutegereza kugwanya ayo mabi akoregwa abigeme n'abakenyezi. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ego, turabashimiye namwe mwashoboye kudukurikirana. Hano turangirije kino kiganiro cacu, nawe birakuraba. Tukazosubira ku munsi wa kabiri igihe cy'isaha 10 igihe cy'isaha 10 n'igice gushika igihe cy'isaha 11. Rero turabasezeye, mugire umunsi wa kabiri mwiza kuri mwese.